It is a 49% stake that we are negotiating CEO wa Qatar Airways atangira avuga ati ni bice 49% turiko turanegosia ku bwa Rwandair kandi na aeroport y'Ubugesera nitwe turiko turayubaka ikazokwakira ikazofise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku miliyoni 10. Today Africa is very poorly connected. Abandagira ati Afrika mu bijanye no kuyunguruza kw'indege irakenye, nico gituma twe turaba twaca duprofita tugaca dushiramo ama investissement yacu nkuko tusanzwe tubikora no mu myaka ishize. Murazi ko twebwe turaba negociateur karuhariwe kandi ndizera neza ko umuyobozi wa Rwandair ari ngaha kandi nizere neza ko uzi neza ko duhejeje kunegosia ibyo tuca tuja gusinya. Abantu b'isodomu, abantu b'i Rwanda kweki mudaca kenge. Nimba Rwandair yari y'abanyarwanda, nimba Rwandair yari y'abanyarwanda, kubera iki Qatar Airways itoramo ibice 49% vy'inyungu. Ico ni mu kinsubiza. 49% stake za Qatar Airways. Ni gute none iyo ndege muvuga ngo ni 100%? Sirtu ico mu ciyumvireko. Chimamanda karababoreza mukaja ngaho mukoma amashi ngo kuvuga ukuri ngo umuntu w'umugabo ngo babwira abo barundi atubwira ibiki tufise ubwenge bw'iwacu. Abanyarwanda mwiga mu Congereza gute mudatahura mudasobanukiwe muri Google hari ahantu bisigura ngo translating mushiye mu Gifaransa cyangwa mushiye mu Kinyarwanda cyangwa mushiye mu Kirundi muvyumve neza. Qatar Airways yazanye indege mu Rwanda u Rwanda gusaba amasezerano ya partnership mushira kw'irya logo ya Rwandair si sawa. Hama Qatar ibemerera ko mumaze kubikora ivyo mugabe ibice 50% mutwara senkane u Rwanda, Qatar Airways gatwara senkane gushika amahera y'izo ndege babahaye ideni arangire. Ano mango tuvugana indege za Rwandair ziri mu maboko ya Qatar Airways, n'ikibuga ca Bugesera kiri mu maboko ya Qatar Airways kuko nikirana cubaka ikikazonarangira itwara ibice 60%. Barundi kazi namwe banyarwanda duturanye n'inshuti z'u Burundi zose zumva ururimi ndiko ndakoresha ndabaramukije. Hama bibaye ngombwa ko nkora ino video naho ndiko ndaja ku kazi. Ejo naye nababwiye ko Chimamanda ngo agiye gukora content kugira nyishure ngo kugira ngo challenging ngo nzogu challenging. Ivyo navyo vyatumwe nuko twako turayagaje nawe inbox kuri WhatsApp birangira shavuye, birangira ntutse, birangira mbrotse kubera kudahuza kushaka kunwesha ivyiyumviro vyiwe, ashaka we yo muko murayaga akumvisha ivyiwe. Amaze kubona ko isetse acarambroka atavuga ati mbere ngiye gukora video ndaguchallenging we ntaba followers nsumvya ngiye kugira ukuntu ndavuga ati bro go on. Uri kora vyumva wewe nta analize, wewe nta fact ugira no gufana gusa ucoza igihugu gituka ufano Rwanda kubera ako gashusho iyo $1 or $5 Kagame aguha zitumye ubaho usebye igihugu cy'u Burundi ngo nokugikunda nahoshwe. Iyo video rero yayikotse reka ndabahe agashoti kayo aho yari karanyishura canke antuka ngo ndikijuju nuko ngene ya postinze avuze ati ngo umuntu ngo numusazi avuga ariko defendinga ngo Rwandair ngo ni y'u Rwanda nanje nkaba narababwiye ko Rwandair si y'u Rwanda, Rwandair ni ya Qatar Airways gusa bakaba bumvikanye ko ifata izina rya Rwandair hanyuma ku kiringo kanaka Qatar Airways ironse ivyo ishaka gushikako amafaranga yayo canke urugero bavuganye ko rukwiye nizo ndege zizokwegukira u Rwanda, but not today. Kuva Rwandair ibaho mu Rwanda gushika ino mwanya ndiko ndakora ino video, Rwandair is a part of Qatar Airways. Proof ndadifise gushika naho basinye ko Qatar Airways izobubakira aeroport y'Ubugesera igatwara 60%, but umuntu afata aeroport y'Ubugesera agatwara 60%, u Rwanda rugatwara 40%. Uriko uravyumva izo ni percent zihari nukuri ni kontra n'amasezerano no majambo Makoro Kagame
agreements zirahari, amasezerano arahari ko Qatar Airways zo kubaka aeroport y'Ubugesera. Qatar Airways gatwara uruhande rw'ibice 60% u Rwanda rugasigarana 40. Aho ni beyond ama taxes. Hama Rwandair nayo nyene nuko nyene. Qatar ifisemwo 49% stake. Iyongera icibabwira ati tugomba twongereze n'indege, n'ahandi bacumva abanyarwanda batangura kuvyimba ngo ande yangu izoziraja no mu bindi bihugu. Ziga ndege n'izindi ngendo zo kuja za Doha n'ahandi. Qatar bijya biri muri part of Qatar Airways, gusa baca bagira partnership, urumva niyo yitwa ngo Rwandair, but is not si ubutunzi bw'u Rwanda. Muno mwanya tuvugana Rwandair, maybe in forthcoming years bizoba ari y'u Rwanda kubera Qatar izoba yahejeje gukurako inyungu zayo, but now ubu tuvugana Rwandair si y'u Rwanda. Reka ndeke kubicisha amajambo, mbanza ndabumvishe ivyo yavuze na fact ziwe azana ngo barango muri 2020 ngo niho ngo yabaye ngo 100% y'u Rwanda ngo yabikuye ngo kuri Wikipedia, but naje mfise izindi proof ziva kuri igihe zo muri 2024, yazanye zo muri 2020, James zo muri 2024 nizo muri 2025, gushika naho aeroport y'Ubugesera biharugwa kizoba yaheze kubakwa muri 2027 neza. Hanyuma amasezerano ya Rwandair na Qatar Airways kuri ivyo vya pourcentage 49 vyo birahari nubu. Let's go. Reka ndabeke kwanza ivyo yamvuze ko canke n'ivyo yantutse, hanyuma nanje ngaruke ndamwishure. Amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda gose cyane, mugire umugisha kandi mungere muhizagirwa. Hari akantu gato hano nani ngoma ndabereka. Jewe Mana yanje mu buzima bwanje ndankishari nukuri ko Imana kazokwigira utera imbere mu gihe ufise inzigo n'ishari. Ntabwo uzokwigira utera imbere, ntabwo uzokwigira upfuteye imbere mu gihe ufise inzigo n'ishari muri wewe, ukadendekeranya ibintu uzi ukuri kurabesha. Nimba ari umuhungu hano, nimba ari umugabo ntumbaza, hari ubujambo yareka aradendekeranya. Reka ncishe mu dukaye nka tubiri mwumvurize kano kantu. Abanyarwanda muzova mu kigare ca Paul Kagame ryari, muzova mu binyoma vyiwe ryari. Ubushize nababwiye vya Rwandair nabiciye ku masonga, ndiko ndabakorera fact zigaragaza Rwandair katari nyarwanda. Rwandair ni indege yo muri Qatar. Inzigo rimwe na rimwe izodukwegera, kandi kugira inzigo ni icaha. Nimusome hano kuri Wikipedia hariko n'impapuro n'amasezerano na agreement ivyerekana. Hano kuri Wikipedia murabona ko bahavyanise bavuze ati indege nyarwanda 100% ni ya guverinoma y'u Rwanda. Ijana ko banditse 100% yabaye yabo mu kwezi kwa gatanu mu 2021 niho izo agreement zabanye. Iba iya leta y'u Rwanda 100%. None Katari na Wikipedia barihenze barabesha. Ubu rero hano umurundi mwene wacu ariko aravuga niwe rero ari mukura bizi cyane. Murabona ngene abantu biteraniza ubusa. Ibi byo gukritikana ubesha ukuri guhari ni ibintu bikorwa n'abantu batagira kenge mu mutwe, biranasuzuguza. Uyu muvugizi Chimamanda w'igucu Rwanda cisodomu vyamwase mu mutwe ngo rero ngo ahejeje ngo kutwereka ngo kungene ngo rufu ngo kungene ngo Rwandair ngo iri 100% mu maboko y'u Rwanda ngo yabikuye ngo kwedya ingo hano. Chimamanda ndakwereke biri kuri visa vierge, mva kuri visa vierge nje kuri igihe nje no kuzindi nyinshi Africa business n'izindi nyinshi ngusobanurire mwana wa mama. Jewe sintora ka verse kamwe nka kurya kw'abayisilamu canke abapingayi batora ka verse muri Bibiliya ngo baje guharira. Soma bino handitse Qatar Airways set to finalize 49% stake in Rwandair within months. Ibi vyabaye last update aha munsi, soma neza aha munsi handitse last updated in May 15 2025 for past
11:57 pm. Yabaye update mu kwa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025 saa 10:57 y'umugoroba. Havuga ati Qatar Airways will soon acquire 49% of Rwandair and invest in Rwanda's Bugesera International Airport. Bisobanura ati Qatar Airways vuba iratangura gushira mu ntoki, vuba irashira mu ntoki ibice 49 vya Rwandair of Rwandair and invest in Rwanda's Bugesera International Airport. Yongere ishireho n'imitahe, yongere ikore ikibuga c'indege ci Bugesera c'u Rwanda kiri mu Bugesera aho bita mu gace ka Bugesera. Hakavuga ati this deal expected by mid 2025. Ngo ibi tukaba tuvyiteze gushika hagati w'umwaka, umva ni gushika mu kwa gatandatu mu kwindguko ha 2025. Agacavuga ati promises more flights. Ngo ati Qatar Airways ikana promotinga ikanemerera Rwandair canke igihugu c'u Rwanda indege nyinshi canke ingendo nyinshi z'indege, better service nziza and economic growth, no kubateza imbere mu vy'amafaranga vy'ubutunzi, positioning Kigali as a new Africa aviation hub. Ngo igire u Rwanda, igire Kigali nkuko novuga kari hari umutima mukuru wa Afrika mu bijanye n'igisata c'indege c'uruza n'uruza rw'indege, and offering expected opportunities for travelers, businesses and Rwandan citizens. Bro, apana kuza uzana ibihuha ngo Rwandair ngiri mu maboko y'abanyarwanda ngo 100%. Ibi ni biki none? Kandi je mva ku bipapuro wavuze ko ufise ngo ama agreement n'ibindi, zanizo agreement ndabe mva hano kuri ibi byo ku masite ibenyesha makuru cenza no ku mafact makoro yivugira CEO wa Rwandair na CEO wa Qatar Airways. Ibi ndiko ndasoma bongera bavyivugira. Nico tonda kubwira ati kubura ubwenge unganuko ngo uriko radefend ivyo defendinga bitabaho. Kuba Rwandair ihari sawa niterambere, mugabo kuza wemeza ibitari ivyo naho nyene nta kengugira kuja ngaho ukavuga ngo umuntu ngo biragusuzuguza nyene, bitegezwa kubandanya bigusuzuguza kuko uriko uravuga ibitari ivyo utagiriye fact n'ivyo je sinzi kwanza ni mwemu n'inguvu zikura he, mugabo inguvu ntazobura kuko rega ni hukura rasio ku marezo sosio. I think I can only confirm what the group ndibaza ko shoye kwemera ivyo CEO wa Qatar Airways yavuze ko izoza iratwara ibice 49 ku nyungu za Rwandair, kuko hariho amasezerano turiko turakora n'ibindi vyinshi turiko turakorana bizotuma Rwandair itera imbere ikazunguruka Afrika nzima. None wumbarira bimwe muri ayo mabanga ngomba muko murakorana na Qatar Airways ngo ya reka nze ngaho kuko Ivona Makoro CEO wa Rwandair abona ko adashoboye kumena amabanga, acavuga ati ngo yareka ngarikirize ngaho birangira bagiye mu byo guseka. Let me stop there. Sorry. Nizere neza ko muhejeje kwiyumvira ivyo Chimamanda ahejeje kumvuga ko nivyo ahejeje kuvuga adefanda kuri Rwandair, adefanda ibigwanisho ngo nimba ngo Burundi ngo tworora imisiba, umva niyo majambo afise yibaza ngo ni ibintu bitublesa, twe ntibitublesa kuko muri Afrika ugiye kuri Google ni mugende mu Google abanyarwanda sirtu n'abarundi baba batavyemera baba bashigikira Chimamanda, gende mu Google ring ibihugu mu gifaransa no mu congereza vyoroye isazi n'imisiba mwisi biriyo za China no muri Amerika no muri Norvege n'ahandi muri Afrika hoho ni presque ibihugu vyose. Rero iyo ni a part of ukorora n'uruhande rumwe mu bworozi, kandi umuntu yorora ico ashaka. Chimamanda we ndiko ndavugana nawe inbox yambwiye ngo ntavyo nambwiye none ko kumushira umunwa woroye iki mu Burundi, ngo je ntunze umujya arabajije utunze ibihe bitungwa, woroye inka, inkwavu, iki a part of iyo misiba n'isazi wanka we woroye iki? Ngo bro ngo no gutunga umuryango ngo biraruhije, ngo gutunga umuryango naho nyene ngo buri umuntu w'umugabo n'ubworozi none ubworo y'abantu Liatari. Sat, reka naje rero ndabereke proof. Reka ndabereke ukuri kukujanye na Rwandair, process zose ahubwo u Rwanda
iyo Rwandair karavugira ibice 49 nko kuma ndabibabwira ibi ni vya Qatar Airways. Iyo ndege yoba ari 100% y'u Rwanda, Qatar Airways itoramwo iyo migabane ungana uko gute? Indege y'u Rwanda ikaba half 50 50 49 ko 49 ni nka 50. Umva Rwanda rufise 50 Qatar ifise 49 bahakwa kunganya indege ari y'u Rwanda. Dukoresha ubwenge. Reka ndabigire ku muriri rero ndabije kitonito. Ikinyamakuru Igihe gikorera mu gihugu cy'u Rwanda naco caranditse kuri nkuru ijanye na Qatar Airways na Rwandair ku itariki ya 17 mu kwezi kwa gatandatu 2024 isaha 2:37. Bikaba vyanditswe na Wycliffe Nyamasege avuga ati Qatar Airways to acquire 49% stake in Rwandair by jury. Ono mutwe w'ijambo uvuga ngo Qatar Airways igiye kuronka ku ibice 49 kwijana vya Rwandair kuva mu kwindwi. Umva yari yavyanditse mu kwa gatandatu, umva yahere mu kwindwi kwa 2024. Hama Musa kavuga ati Rwandair Qatar Airways are in advanced talks. Ngo Rwandair na Qatar Airways bamaze igihe bo bafise ibiyago barimwo for an agreement kugira bagire ico basezeranye canke bashitseko that will see the later ico kiyago nayo masezerano azogaragarira ko the later abashatse kuvuga ati iyo Qatar Airways acquire a 49% stake in the national carrier. Je nibaza ko ivyo bintu bitahuritse nivyo ndi namwe ndabasigurira. Sinzo wundi mupayo yigize umuvugizi w'u Rwanda ngo afise ngo ivyo karaza. Je nakubwiye ati ivyo kuvuga ati ngo abarundi bafise inzigo ngo dufise inzigo ngo dufise ishari nta shari. Mugabo muje u Rwanda mukarukomparinga ku Burundi mugira amakomparezo. U Burundi buritunze murabizi kuva ibihano tumazemwo Burundi ibintu byose biri mu Burundi ni national ni local. Urumva u Rwanda ruguma gwisemba rusegerereza gwemera ubutinganyi rusubira rushiramwe abafrimasoni rusubira n'ibindi byinshi kugira baraye ko gobaho mugaca muza gukompara u Rwanda n'u Burundi mukaduhayira ibintu bitari nagwanyu bitarabana gwanyu. Ivyo ni ibintu biri simple. Ivyo ni ibintu nejo uza wumva mbere hari gihe twere dusanga tudakoranye na Qatar Airways tugakorana na Fly Emirates. Urumva rero ivyo bumvuga ngo namashari abanyarwanda nimwe muyaza namuje ngo u Rwanda ngo Burundi ngo rwanyuma ngo burakenye ngo Burundi ngo mugira ukunuko ngo Burundi ngo mu Rwanda tumeze ukunuko mumeze ukunuko kubijanye niki. Rwanda yasigwanyo BK Arena ibazwa ni Afrique du Sud. Nubu ni mu mpenyutse umunyarwanda kugira aje kugira yo show ca gikorwa cyo cyose ari hakuva mu miliyoni 50 gushika mu 70 z'amanyarwanda. Mukavuga ni gwanyu gute? Twevye iwacu twinjira yo free. Ikintu kimaze kubica umuntu kikaba mu privé ni iki gihugu gute? Iyo ni business n'aba investisseurs baba Afrique du Sud baje kucubaka ngaho nico gitwa mu kucinjira ngo muriha na leta irariha. Hanyuma BK Arena igatanga imisoro amataxes muri guverinoma y'u Rwanda niyo nyungu mufise. Apana kuzere muhaya ivyo mutazi mutimvye. Iyo muri ko muravyonga je mwahora mumbona ku marezo sosio mugabo je ndanko kungene mugwa musotora abarundi mufatikanije hamwe nico kijwanga ngo umuvugizi w'u Rwanda ngo aje ngo gusevya Burundi yavugisha ngo akunda Burundi ngo Burundi ngo ni nyina na manda ndamubajije u Burundi nimba ari nyoko wosanga ari gusa ukamusimbira ko canke wo mwambika nimbura umuntu ufise ubwenge nyoko wosanga henye ukaca nawe uja gufukura canke nawe ucuja kumwambika. Nta rukundo mukunda Burundi ruhari n'ubujyajya kugira murabe ko muronka aho muraba murasemura aho mwa murakika umusaya buce kabiri. Ariko ukuri mushaka nzombandanye ndabaronderera ndabaha n'azandi mafact sinshaka ko uru video rurerure rurambirana ariko ukuri nuko. Ukuri mugende mukumenye mwa abanyarwanda mwe Rwandair ntirabaye Rwanda umunsi Qatar Airways izokuranwa amafaranga yayo Vyihishijemwo akagaruka Rwandair ntizokwitirirwa u Rwanda. Ivyo navyo muje kuduhera ngo bandi ngo namwe ni mubigire turacari mu nzira twebwe ku negosia ivyo nta no mwaka bimara niyo ngo twobwira Fly Emirates
zana indege 80 mu Burundi gende wimbi Musongati or gende ugira uko donc reka kuba mwirirwa muratuka ingona mutaraja buka amazi twabwishura mugaca muza inbox je nk'abantu barandembeje baza za inbox ngo Fleury ngo urabona ngo tumigenderanire y'u Rwanda ngo ukweri ngo abarundi n'abanyarwanda bien sûr turakundana turi bamwe tuvuga ururimi rumwe none dukundana kabareba guhamagarira uruvyiruko rw'u Rwanda ngo gwende mutukane ngo turama android ngo mwize ivyongereza ngo mwize ngo igifaransa ngo indimi ngo barazibasumvya ngo amarezo sosio buhamagarira abajene kuja gutukana o kubaha amafaranga nka payeje mu Burundi rikiraha abajene amahera baje gukora ibikorwa umwe wese akora ivyo ashobora mwe muko matuma gutukana ku marezo sosio hama ngo cyatubwira ngo igihugu cy'u Rwanda kirateye imbere hama umuntu yababwira murashonje funga mukandi umukuru w'igihugu nyene naravyivugira ngo mu Burundi ngo ni dutore ngo amarezo sosio cyo mamandori nomo ngo dutore ngo amakamera ngo tugende kurondera ngo bafise inzara tubavuge barihe turangira aho bari tugende kubarondera tube interview bro n'abanyarwanda mupfuye nabi mushaka kuzana ibintu by'inzigo n'inzikira ku Burundi ni mutuze ni mucire birarira abirarura pardon amase ya kera ntagihoma intaro kandi intambara yo ku marezo sosio twe ntayo mwodusumvye twamubonye abarundi bicecekeye suko ari injiji canke badafise ubwenge no dufise indero dufise imipaka mugabo imaze kuba too much is too much we have to react. Ivyo rero mu bitahure nimwabandanya tuzobasongako gira amahoro.